ngiye kuvuga ibintu biranga umwana mu buryo bw'impwemu. Ibi kandi nivyo bigaragaza bien sûr ukuze n'ibintu 9. Ngoma ngerageze uburyo bwose kicigwa ndakinyarutsa. Mwene nibaza ko mu kuvyagura nzovyagura mu kiganiro kumbure peut-être ubwingusagutse. Ica mbere abariko barandika mwandike mu mwanya muca mubibona mbwa n'ubundi mwari kubona mu Congereza. Mugabo haro image nashaka y'urubebe ruko ruraguguna bibero. Iyi ni nashaka ko mubona ubona impamvu bwizwa gukura. Urazi ko uri umuntu ufise ubwanwa, ufise imvi, ufise kireho, uri umuntu nyene akomeye hano muri nosi. Mugabo Imana ikwitegeje canke ab'impwemu bakwitegeje bakabona urugo rubebe muca mubona mu mwanya ruko ruraguguna bibero. Nk'ubu mwobona Rafa pase sinzi binawe mbwa ibisigo biri kwinshi. Nabonye umugabo akuze ariko bamuha ikiganiro kuri w'umunyamerika kuri chaîne iraho avuga ko umugore wiwe yonsa umwana we akanongera akanamwonsa nawe nyene. Uguruga rugashira konka umugore wago bakarukamera wati nukuri afisa amaberebere ryoshe bra bra bra. Ndavuga mana ya ibisigo biri kwinshi. Urugabo rukuze nagoro bati wasize utankamiye ntiwasigiye amata urugabo rukuze. Ivyo ni bisigo abantu iyo baboha kwinshi. Rero uyu munsi ko mvuge ibintu biranga umwana mu buryo bw'impwemu. Icambere abandika bandike umwana mu buryo bw'impwemu ntazi cari muri Kristo Yesu, ntazi ico acise muri Kristo Yesu. Iki kintu cha conscience yico ari muri Kristo Yesu ntacazi. Iki nico cyambere kiranga umwana arakirijwe mugabo ntazi ico yacitse muri Kristo Yesu, ntazi ukungene ijuru imubona, yibona uko we ashaka kwibona cyangwa uko isi mubwira ko ari. Nico gituma tubona Yesu abwira abigishwa bati mbega mwumva abantu bavuga ngo mndire suka tarazi icari. Mugabo yashaka kubereka neza yuko nimba ukene gukomera buri muri ubuzima ntukeneye kubaka ubuzima bwa kuvyo abantu bavuga kuri ukene ubwawe kumenya icyo Imana yakugize. Numva amenye ya micro kibanza. Bamwe baravuga ko uri, abandi baravuga ko uri, namwe muravuga ko ndinde. Ariko mubwiza kumenya uwo mufise mu buzima bwanyu uwariwe. Mubwiza kumenya icyo mwakize, the new life you have in Jesus. Ubuzima bushasha mufise bwo muri Kristo Yesu. Abana mu mpwemu ntibazi ico bari, bavuga ko bakijijwe mugabo ntibazi cyakoretse mu buzima bwabo, ntibazi ikiguzi cyariswe kugira ngo uyu munsi abiswa abana b'Imana babaho nk'abandi bivuga ngo ntacu batandukaniye ko nabisi kuko ntibazi ico bari. Ahantu henshi Yesu akuze kwigisha yakuze kugaruka kuri identite ababwira ubu muri Matayo 5 ababwira ngo muri umunyu w'isi, muri umuco w'isi, muri gisagara cyubaswe ku mpinga y'umusozi kidashobora guhiswa. Yerekabwira mubwiza kumenya ico mwakize. Kuva munyizeye ubuzima bwarahindutse, kuva munyizeye ntimukiri babandi. Uyu munsi hari ico mwakize, hari ukungena Imana ibabona. Ntimukiri babandi bavyagwa n'umugabo n'umugore, ariko uyu munsi mwavyawe n'Imana. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 13 nibo batavyawe niki, nibo batavyawe n'umugabo, nibo batavyawe n'amaraso canke ukwifuza k'umubiri, ariko bisiba ngo bavyawe n'Imana. They are born from God. Bavyawe n'Imana. Abo barazi ico bari, abavyawe n'Imana. N'abana b'Imana aho bari bagaragaza ubuzima bw'Imana ngaha. Iki jambo ry'Imana rivuga nico Imana yambitse umubiri igendagendesha hano muri nosi. Nico gituma ukuze mwisi y'Impwemu uyo muntu iki jambo rivuga nico aheza kaba, nico aheza kagaragara. Mu yandi majambo they are the manifestation of the word of God ngaha muri nosi. Umwana ntazi identity yiwe, ntazi cyari. Iyo utazi icuri menya neza kino kintu uzokora iyo utazi. Haleluya, haleluya. Ndafise abagenzi kandi b'abakozi b'Imana mugabo ibintu bakora rimwe na rimwe agenera abantu barazi ico bari. Ucumva ngo bagiye mu ruziba ngo kurya inyama, ahantu bariko babagira haje n'abagaca bicara ngaha ngo baziteka neza kandi ngo ugura ku biro. Umuntu umukozi w'Imana, pasteur, evangeliste,
docteur yicaye ahantu bari urusazi ruko ruraduma, yicaye nga yavuye nga agenda mu ruziba agiye kurondera inyama. Iyumvire usanze mu ruziba ndiko ndya inyama ahantu hari kwaduma urusazi, nsize nga noshobora gutuma ko nkayirira muhira canke nkagenda ahantu kari dinye aho abantu batibaza ko ari ibindi bintu by'amayinkandasi uri kuragira. Hari ahantu wicara banatabaza ari ibintu bakura ahantu cyane n'icyatumye umbwira gute ngene umuntu ashobora kuva ngaha akagenda mu ruziba aho bari ko barabagira ngo agure inyama ku biro kandi ngaha zisizeho. Burya no kumenya icuri biri ku ngezo. Hari abashaka kubikora, hari umuntu atarahishurwa abikoze ntacyo bitwaye. Mugabo hari umuntu ubonye aho hantu iyumvira nk'umunsi umwe wonsanga mucaye hariya vy'ukuri vya bimeze gute kuri wewe ntiwoba skandalize no mubiza kumenya ico muri. Iyo utazi icuri uko ico utazi abandi ko batazi ico bari muri fraude nk'abandi barababwiye tubiza muri business nutemera nawe gukorompa nk'abandi nta mushobora kugera. Ofete ntibaramenya kimwe natangura mvuga impamvu Imana iduha ubutunzi kugira ngo bube igikoresho cyo gukora ivyiza. Nimba Imana ikene ko dukora ivyiza, Imana munyuburize neza ntizorinde yatujana ahantu turinde gutanga ibiturire nitwayizera. Hari temoyaje numvise yanyoheye umupapa w'umugwiza atunga tuzinange yaratubwiye aho twari turiko turigishanya aravuga kungene we yase gutanga igiturire, abatanze igiturire ibishoro byabo byaca bija hasi, bari kudedwana na karero, bari kudedwana na 100 millions, bo bagaca batanga ico giturire ca 20 millions, bagakubita no umuntu 20 millions, bumva bo bakoresheje 40 undi nawe yadepanjije ijana. Murumva ko bagiye kuri marché ntibadandaza kumwe. Hama iyo ugiye kudandaza urasiga marge yiwawe ayuza kunguka. Abandi yadandaza amakaho, abandi bakadandaza ikaro ibihumbi 13, wakayidandaza 20 kubera ko ateza kwisubiza amafaranga yagize iki yadedwanye ivyo akaronka na marge yiwe. Abantu bagiye munyumvirize neza, abantu bagiye bakamubaza ati ni 20 bakabona ya makaro nyene ahandi bariko yagurisha 13000. Imana zisira muri bo ati urya dandaza 20 niyo ari originale, barya badandaza 13 na mashinwa ni pirate basho bagenda kugura wa ndazimvye. Abamakeya bagiye kudandaza wa ndi wa menshi yahejeje mugani kubera ko yabaye umwizigigwa. Numva amenye muri kino kibanza yabaye umwizigigwa uzi cari hari ivyo adakora. Ico ni cambere. Icya kabiri ntibashinze imizi mu ijambo ry'Imana. Mwandike ntibashinze imizi mu ijambo ry'Imana. Actually urazi iyo umuntu ari karakora cyangwa ikigaragaza umuntu ko akuze nukumene icyo akora cyose kiba kirefreta, kiba gikoregwa, kiba gisuniswe nico yamenye mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ufite barazi importance y'ijambo ry'Imana, barazi integrity y'ijambo ry'Imana mu buzima bwabo, barabizi neza yuko urazi amajambo y'abantu yoshobora guhinduka mugabe ijambo ry'Imana iyo nyene ririho kandi rizohoraho. Ko mutavuze amen? Ko mutavuze amen? Haleluya. Ico bakora shagwaro bebe raba hajya muce mugaruka ngaha mbarizo umuntu hero ndi wabati byukuri urifuza ko ugaragara yego ni ciza kiya kibebe kandi birakibere kuko nyine ari kibebe mugabe yumvira umuntu angana nka wewe, umuntu angana nka jewe, umuntu angana n'abari ngaha afise mu maso Imana imwitegeza ati bebe abakiri barya impamvu si yindi, they are not rooted, grounded in the word of God. Ntibashize imizi mu ijambo ry'Imana. Era most of mature Christians, they are not grounded in the word. They want to tell good things or partial truth. Bashaka kubabwira ibintu urazi ikizokora ko umuntu ari umwana iyo ugeze kumubwira ibintu bimukosora urazi ijambo ry'Imana yo kugira ngo rigire iki sinikoza kwibona ngaho kugira ngo riduhane ryongere rigire iki riduhanure. Iyo umwana w'Imana utamwe kumubwira ukiri umwana ariko tuvuga umwana w'Imana akiri umwana utangwe kumubwira inyifata ibereye mu Kristo. Aba nabo bari mu byagezwe. None naza gufatira umwanya maze kutubwira ingene twambara. None twebase ko twe tudakuze. Uribaza kukuze, you pretend
began to be mature, but you still urazi umuntu akuze ikintu cya mbere akunda ni ukuri. Vuga ngo ukuri. Muga kandi ko kuri abakuze bakunda kurababaza. Hari igihe bakubwira ati ya ibintu ntibikorwa ntuzosubira. Waramaye foro wabikoranye warabukungene wa deposit ama energy bakubwiye ko bitari bikwiye kubikora ukumva urababaye uracyitaye. Umuntu wamubwira ati wewe vraiment ntugisenga. Urumva basigaye baca imanza. Yamenye gute ko nagisenga? Hakura bati none kubera iki ambwira ijambo? Asuzume mu mutima kuko burya nubwo utoshaka kuvyumva ikirinze kivugwa abantu bavuga ngo urukurukuru niyo nkuru sivuze ko ndabishigike mugabo hari gihe umuntu akubwira ikintu akaba ari Imana ikikubwiye. Naho vyitwa ngo urasenga mwana ntugisenga nkuko bibere nkuko kare wasenga. Mga kubera yuko kiri umwana bakubwiye ukuri bashaka uvuga ukuri kuri partiel ukuri uruva kutuzuye uba digatike. Birivuga mu gihe cyerezo bese bazokurundaniza abigisha bazobigisha ibihwanye n'ibyifuzo byabo ibiryohera amatwi yabo ubabwira ko bagiye kuja hanze ugiye gukora yiki kuko arabagenda bagiye kwidandaza sikese kuja hanze ugiye gukora iki. Hari nabandi muko agiye hanze ubuzima buzosha bwende uracara umwana mbabare ndabikubwire. Isaka Necho kitumana imwe na mitaduhezagira. Isaka yarashashe kugenda kuko yarafise impamvu gutuma yogenda. Inzara yariko irarigita abantu mu gihugu. Mugaye Imana yazara mubwira ati wowe ntumve ngaha. Umugisha wawe uri connecte naka gataka. Wowe uri gusa kugenda ndiko vyasenga ngomba ngende. Niki kubwire ko ako gataka kanubwiye kazokwakira. Imana bwireza gomaha umugisha wawe uri ngaha. Bivo nzoguhezagira. Ikigihugu nyene abandi bariko barapfiramo n'inzara nico gihugu wewe uzobona uburumbuke uzobona umusesekara. Iyo Isaka cyagenda ati man nkawa undi yakoroka ku musozi aragira ati Imana nabara asikahana afata igiti ati Imana urakoze mbwa Mana nkura ahantu. Imana turashaka kunda gutabara ati ego Mana nkura ahantu. Urashaka kunda gutabara ego Mana nkura ahantu ati rekura. Acha Imana terega Mana naho ndiko nagusanga untabare suko ndumusazi ngiriki ndekure. Sindi umusazi kame mu bwenge nivyo numva nyine hapanitse mukaba ndafise ubwenge ndekure meneke sindi umusazi. Imana mbwati none ntuvuze ngo ndagutabare rekura ndagutabare. Aranigana mugaye yumvise ariko ati nubundi nakundi ari wewe utumye mfira mu biganza by'iwawe ndarekuye. Arekuye yari nkonga ariko aca umva arashitse dongo yari yashitse. Imana rekura ushaka ndagutabara rekura utagira are cardiaque rekura. Ati none ntakundi waranyoheje ndo mwandushije inkomezi none ngiriki. Arekuye yumva arashitse ati atagaruka muri ya majambo ati none kubwira Imana ati Imana yega sindi umusazi. Hari ibintu iyo uri umubebe ubwira Imana mugabe yumaze gukurwa bati none burya nari nkomeye neza mu mutwe. Imana izi vyose ifise uravyumva omniscience yose nta nakimitazi irakubwiye ikintu uri kuri question. Biga kibaza ati urinde wewe ubaze uhoraho ngo ibukora nibiki. Yibaza ivyaremwe bibwira umuremi ngo ibikora nibiki. Immaturity abakuze Imana ivuze nubwo Imana abwira ati hariya nyene hari ivyago niho ndagushaka bagendayo. Paul avuga gute ngiye i Yerusalemu mboshwe mu mutima ntazi bizoshikira. Gena muri Acte chapitre 20 nivyo uretse ko mwe mu Imana ariko abivuga mu gisagara hose kivyago n'amakuba bintegeyeyo ariko ngiye mboshwe mu mutima. Arabizi neza ko Imana avuze genda ntacyo bitwaye ibiriyo ateza kugenda. Muri yo barashava ngo biroha mu macumu. Haleluya. Raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima. Ikinacungira kumurenzo kigaruka ko ikini gihe abana bakuze baboshwe mu mitima yabo. Uravyumva ikibatwara ikibatuma ko cyo bariko barakora motivation yabo ivindani. Kubera ikintu nusenga bimeze gutyo hari kindani kimutuma asenga. Kubera ikintu ukora Imana gutyo hari kindani kimutegeka gukora gutyo. Umuntu ashaka guhunga ikimwirukako mugabo umuntu ashaka guhunga ikiriko kiramwirukamwo. Iyo uja ikiri muri wowe kijana na wewe bese ngo umutima w'umwami uri mu koko kuhora nk'umugende w'amazi awujana awukwegera ahashaka hose.
haleluya. iyo washinze imizi mu ijambo ry'Imana, umunsi umwe baha alternative aba intumwa Petero na Yohana ati turabarekuye, twabakubise twabafunze, mugabo ntimusubire kwigisha muri iryo zina. Bakiraho nyene ntibajanye iryo jambo, ntibagiye ngo bagire kuri ati turazokora mutima, basize bababwiye tubiriza n'umuntu mushake mudusubizeyo. Mbega vyo bavyiza ko duhimbara mwebwe abantu haguhimbara Imana. Tureke kwigisha muri iryo zina kubera mwebwe n'umuntu mushaka kumuduve kuko ntitugiye guhora. Ufite bari muri garukana ijya ntuzeya, bari muri uncomfort zone, bari muri zone iri incomfortable, barahamye ivyo isi tababwira amere kuvyo bakeneye byose, mugabo ikibanezeza nuko aho nyene bari hari amaturbulence, aho nyene bari hari ibihuhusi, aho nyene bari ni Imana ishaka ko baba kandi barazika Imana izobana nabo. Numva amere imeze neza. Haleluya. Ica gatatu, hinge gatoya, Yeremiya 23:29 ahantu kameme ndasoma niruka mugabo twace ko kameme. Amen. Mbega ijambo ryanje si nk'umuriro, ni jewe uhoraho mbibajije. Ijambo ryanje niki numuro, kandi umuriro uragira iki? Uraturira. Abakira abana bakeneye iborohereza, mugabo abakuze barazi neza yuko bazaza guca muri uyu muriro. Mwico biri tubwira ngo ntuzoba babura, kubera yuko urabakora, uraba purifier, mugabo kandi ntubica. Ntubica. Rimwe umwana wanje namujane kwa muganga ariko arababara, mugabo muganga arambwira tumviriza apotre ry'umutima amenyo, arababara nivyo, mugabo ubwo bubabare ntibushobora kumwica. Ntibushobora kumwica. Arababara kandi ararira, mugabo ubwo bubabare ntibuza kumwica. Ufite reka arakomeza umutima wanje kuko iyo ntanka ko ababara ntiyari kumererwa neza. Abana bankibi bababaza, Satani akarunka kaje ko kubagira nabi, ariko abakuze baremera bakababazwa, ariko inyuma yo kubabazwa. Genda muri Petero wa mbere igice 5 ku murongo w'icumi. Petero wa mbere igice 5 umurongo w'icumi. Kandi Imana igira ubuntu bwose, Imana igira ubuntu bwose, yabamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo, yabamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo Yesu. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, nimwagira iki? Imana ivuze ngo ntituzobabazwa. Yo apotro yareka reka nivyo mbaye mwene ijambo rindemesha. Reka mukuremesha nakubwiye yuko Imana ibizi kuzobabara kandi ni mu mugambi w'Imana kubabara. Katamene numvise. Ora rero abana yiruka arababwira ukuri badashaka kumva, nta mene bafa kubiye, mugabo ukuza avuga ati naho ivyo bigoye, mugabo ndazi cyo kuravuga n'ukuri. Amen. Nimwagira iki? Nimwaheza kubabazwa. Vuga tukubabazwa ndimwo kuzohera umusumwe. Ntivuze kuzobabazwa urumva nyene eternellement. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, n'agashomeri, n'indwara, amakizi, kudatahugwa, injustice, birivuze ngo nimwaheza kubabazwa akanya akanako nagakunze akanya ari namwisha muri Imana akora igikorwa muri twebwe. Aho Imana ikwima ivyo umengo wari ufite uburenganzira kugira ngo ikore igikorwa muri wewe cukuzohora yumvira ibihe byose. Imana ikemere kugarakazi bagakuramo wowe gusa, kubera ko Imana irabona ivyari bigiye gutera aho hantu, ariko wayiziruka kuguma uri kuri iyo Imana ikakugurura kandi kazokwanagura amosozi warize muri kahise. Haleluya. Nta naye mwumvise ya mwene data yatubwira ati amafaranga nakoreye imyaka 2 Imana yangiriye neza imumushahara ukwezi kumwe ku mpemba totality y'imyaka 2 nakoze. Uko niko Imana imeze. Hari abatera irengarenga inyuma y'imisi 28 kuduga babahije kwimbura, babari ngaha ku isoko kumusaga. Narazidandaje nazirimye ndazizi, nanasuzuguwe kandi wasuzuguye ico gese ndamwibagira.
wumva je nabonye atabakiriya ndiko ndaronka ndavuga nta aho nabereye ngaha ca nafata ifungu zitatu nazitanga kuri 200 cyo gihe umva byari bikigendeka baca banyimoka mu Giswahili mugabo ntaco narinze ko navuge ngaha ku Musaga nico namenye nakimenye kubera ko nkijijwe mugabo umwe Imana carampa gutahura ibyo reko baravuga banyimoka tatu ishirini bansubiramwo ariko uyu munsi uwo nyene yantwenze aracadana rizorengarenga kanje naco nagize aracazidanda Imana ntakitakora kugira ngo twigishe uri kurasuzugura uyu munsi ejo ntuzi ingene hameze ku buzima bwiwiwe nico gituma nkuze kubabwira ubaho umuntu wese kunda umuntu wese tera intege umuntu wese ariko arakora kuko gato kavuyemo kanini ibikengegwa byavuyemo ibyicubahiro ibisuzuguwe byahindutse iby'ubwiza aracadanda zirengarenga mugabo yaranyimutse ico gihe tatu ishirini nta Giswahili mugabo naramuvise ariko aravuga uwo maze gukura uwo ndarabitawe na neza amen mbega ijambo rya nimwaheza kubaza kwanya gatoye Imana igira ubuntu bwose izobahingura gose ubwayo iri jambo ngo izobahingura muceza avuga ngo he will restore bariko bavuga restauration mu kirundi bavuze ngo izobahingura gose ariko ubundi to restore nukongera gusubira kubaka ibintu byari byasambutse nukongera gusubiza ibintu hamwe byari byatatanye ni wamara kubabazwa nivyo hari ikintu uzotakaza hari ikintu kizova kuri wewe mugaye Imana yaza kukurestora izozana ikintu cyose isubira icubake kibe ikintu kidasanzwe Imana igira ubuntu bwose izobahingura nimwaheza kubazwa kanya gatoye izobaremesha I like this he will support you urazi Imana iyo irikira gusupportinga urazi iyo umuntu wese ariko akora ibintu bikomeye basamaze nibande baguha support ninde aguha sponsor ninde gushigikira iyo umvira Imana ari yize kuba umusponsor wawe iyo umvira Imana ari yize kugushigikira icyo rero zoshigikira inambuko zawe icyo gituma uzogira urugendo rwiza hano muri inosi uzopfa nabi uzopfa uko abagororotsi bapfa uzogira iherezo ryiza haleluya wemeye kubabazwa akanya gato kivyo Imana izokora garuka inyuma mbega ijambo ryanje si umuriro abakuze barasika ijambo ry'Imana iyo rigere kugira ngo rigire kiriturire ama imperfections ku buzima bwawe ijambo ry'Imana rirakora igikorwa muri wewe ucumva umuntu akavuga ngo sha haro numvise ambwira ngo apotre ngo intambwe yarahongotse amenyo intambwe yarahongotse amenyo intambwe ni inde intambwe ni wenyene warahongotse amenyo ni yeke ati ko je umuntu yombwira gutyo singisho namusubiza ati intambwe itarahongoka amenyo nashaka kwishura ijambo ukazomara imyaka 5 uri muri crise hari umuntu agukubita muri crise kubera ijambo akubwiye ariko iyo umuntu akuze abiza guhongoka ayo menyo nyene hari uwonzi n'akaro nigeze kumva yarakavuga ngo urumva bana bakobwa nyene ama discussion yabo muri university urumva vraiment ujya muntu ni mwiza cyo bwiza bwiwe ntabwo mbona baraharira mu bariko baraharira kugira umuntu amukorore ntaso no gusubiza afata umviriza hari abantu ari beza hari n'abantu bari sympathique par exemple ati nka wowe nturi mwiza mugabo uri sympathique bagiye abona wamo ashonze nka titefu muramwibuka muri ukadesane mya titefu ashonze nka titefu kuva ico gihe byasabye deliverance none ntiyari gutanga akaro kundi muntu mugabo umva agace kuri uwo nyene ati nuraho uri kuravuga ayo majambo pariza nka wewe ntabwiza nabukeye ugira mugabo uri sympathique hari intumwa z'urupfu muri buno bugingo vuga ngo intumwa z'urupfu hari intumwa z'urupfu
hari umuntu akubwira ikintu akaba ashize virusi y'urupfu mu buzima bwiwe. Tuvuze urupfu ni ugutandukana n'ibintu byose byitwa byiza. N'igihe uba ugiye ya ntumwa rufika yipresenta ngaho ugaca wubika icyo bakubwiye. Hari igihe dukora amadeliverance tumanza kugwana n'ayo ma message y'urupfu abantu babwiwe. Umuntu akabwirwa carrément ati wewe n'ukuri we kongera gusura urirusha. Nta kintu na kimwe kizima uzokwigera. None ubwo suburozi ubwo ijambo ry'Imana nyo rije n'umuriro riraza rikagira ikirigaturira utwo twose nivyo ugasha Imana igasteriliza. Umuriro ni ikintu gikomeye cyane gose. Kugira umunsi tugira ama infection tugwaye n'ibigwara bimwe na bimwe, iyo tugiye kwimosha amatondezi batumwesha baba yakuye ahantu baba bamaje kuyasteriliza, baba bamaje kuyaturira. Kubera ko urumva kera aya ama technology ataraza bacafata nk'umuriro nimba ari nk'igikoresho c'icuma agomba gukoresha bagacamaza bakagiturira. Kera imisumari ducumise ninde bigeze kuvura muri ubwo buryo. Umusumari ukagucumitsa kubera ko utazi uko urumva wari kwingese ushaka kugwara tetanus n'ibindi, bagaca bafata imbugiti ishuje cyangwa umusumari nyene ushuje bakawushuje haje utukura bagaca bashirana nyene wagucumitsa. Warababara uwo mwanya mugabo kandi kotsa vuga kotsa bampaye kotsa ijambo ry'Imana mbega ntiryotsa. Apana inyama brochette riratwotsa. Imana ikakubwira ati musezere. Mana mugabo ndamusengera azohinduka. Wowe uri mpwemu yera, uwo mpwemu yera atarahindura ni wowe ugiye kumuhindura. Ijambo ry'Imana sumuriro nije urambi bajije irenda rikunda. Fasha gusoma 1 2 3 canke vuga ngo Martomas. N'inyundo ziratandukanye. Hari inyundo bita Martomas. Aba maso bari ngaje nk'aba engineer bari ngaha barabeshikora. Ico ni cakindi urumva niyo ugitwaye muhakwa kujana nikime kimenagura ibitandara. Bishobora mbega ijambo ryanje bavuze ngo it's not like a mighty hammer. That's smart. Iri jambo smart niko riranyundagura rihindura ubunywenywe. Voilà. Ijambo ry'Imana ryakoze umurimo muri wewe wo gukura no kuba umuntu ari perfect. Ngiki kintu kiba usigara uri ubunywenywe. Nyamwe ashavuga ati vyukuri intambwe yarahongotse. Amen. Bazi gushaka gusubiza ati none sininga ndinga kora icyo ushaka kandi wari ufise ukungene ushobora kugikora. Mugabo kubera ko ijambo ryakoze ikorwa muri wewe nta na kimwe gikunda ugatekereza. Amen. Sivyo gusa imenagura igitandara. Hallelujah. Abana ntibakunda rero ijambo ry'Imana ko rikora iki gikorwa to bruise them, to smack them, to crush them, to press them. Kandi mbabwire ikintu kimurazi inzabibu ziteme nta kwereka impereye ku mizabibu. Reka mvuge ku kintu twese dukunze kubona kenshi. Muramaze kubona ahantu bariko barakora umurete batabanje kumena amagi. Ajya mu umurete yose dufungura nature espagnole baba bya bindi vyose uravyumva mixed speciale uravyumva nabije bisa amazina hajya ahantu wagiye kwifatira kugira ngo ijya umurete ishoye kuboneka bamanza kumena amagi. Hari abantu ngaha rero bidakunda gushaka kuba umurete yisi tutemeka ijambo ry'Imana giriki ritumenagura rikora igikorwa muri twebwe. Haleluya. Twege ku imbere gatoya. Ica gatatu ngiki kintu kibaranga ntibazi kumara umwanya munini mu bwiza bw'Imana. Rero ushobora umwanya umara mu bwiza bw'Imana birakwereka urugezo ugeze ko mujana maturité spirituelle. Hari abantu match nibashake bagire prolongation, nibashake bagire ibiki ntazokubita urugoye, ntazosinzira, azoguma ari maso. Iyo film atayihejeje
adahejeje kuraba tereno veriyo seriyose bateguye ntapfa kubisa urugohe muga gato mubwira ati dusenge ashaka kubwira ati dusenge iminota ingahe gusenga ni kibazo hari abantu ngaha ntibasiba kumarigara mugabo lendi kuzomubona ngaha mu nzu y'Imana apote twarasenze kuwa Mungu kandi vraiment rega kuwa Mungu no kuwa mbere haregeranye basi yaba twose tangwe gusenga kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu yaba byoshoboka twosenze misi yose aba bebe spirituel ntibazi guha agaciro presence y'Imana ntibazi guha agaciro umwanya wo guteba n'Imana kugumana n'Imana mbabwira ikintu kimwe ivyo uzokora bizogira umugisha bitewe n'umwanya umara mu bwiza bwayo gute wogumana n'Imana wotebana n'Imana wihende muri shwa dikonjo gute wotebana n'Imana wogumana n'Imana ngo weinvestise ahantu ugiye guhomba gute wotebana n'Imana wiro tuvusiga uri muri babandi bagusubiza muri vya bindi wavuyemo kutamarana umwanya n'Imana bidutuma tugira intege nke tugasanga two dukora ivy'abandi bose bariko barakora rero aba bebe spirituel ntibazi guha agaciro ubwiza bw'Imana Psalm 27 verset 4 avuga ngo icyo ngusaba ni kimwe kandi cyo kwama nizwararika hamwe Imana imuso bihagaze ngakubade saba icyo ushaka cyose cyangwa ufise ikintu kimwe shaka kuza benshi ngaha ivyo bose ibintu biri charnel ariko ijambo rivuga ngo icyo usaba uhoraho ni kimwe si vyinshi bingahe uni Dawidi ariko aravuga nk'umuntu akuze uni Dawidi ariko ava nk'umuntu ari mature ariko icyo usaba uhoraho ni kimwe icyo uzora nizwararika nukuba mu ngoro y'uhoraho imisi yose y'ubugingo bwane nkaraba ubwiza bw'uhoraho nkihweza urusengero rwiwe ikizu cyari ikintu gikomeye cyane ku buzima bwa Dawidi nicyo ndagusaba usoboze kwamiga cyose ni mu ngoro yawe yaraza agaciro ko kuba mu nzu y'Imana Psalm 16 verset 11 avuga ngo mu bwiza bwiwe niho hari umunezero wuzuye usesekaye in his presence uzomdangira inzira y'ubugingo mwene majambo mu bwiza bw'Imana niho hari inzira y'ubugingo bwawe niho hari inzira y'amahitamo yawe meza mu bwiza bw'Imana uzomdangira inzira y'ubugingo mu nyonga hawe niho hari akanyamuneza kuzuye mu kuboko kwawe kw'iburyo hahora ibihimbaye ibihe bidashira musoro ngo you will show me the way of life kuti Imana izokwereka inzira y'ubugingo bw'iwawe utabana nayo udatebana nayo mbabwire gusenga no kuba mu bwiza bw'Imana umwanya munini burya bigira cyane inyungu wewe apana Imana kuko Imana ntihinduka ngo ntibaje mu bwiza bwanjye ariko jewe ngiye mu bwiza bwayo ndahinduka nuva amenya muri kibanza hallelujah you will show me the way of life granting me joy of your presence and the pleasure of the living with you forever hallelujah inzira y'ubugingo tuyirangirwa n'Imana mu bwiza bwayo mbwira umwanya umara mu bwiza bwayo mbwira umwanya utebana nayo nzokubwira ibyo buhizo uzokora muri buno bugingo next icyo nshaka cyakane nihuta character hari ukwezi kwa character cyo tuma asenza kwateba haleluya mbabwire umwana w'Imana kiri umwana ntazi icarico character twovuga nimufashe mu kirundi iki inyifato okay ingendo ibereye reka tuve ingendo ibereye mbabwire societe tubayemo irashobora kukubabarira amayerere n'amakosa wakoze kubera kutamenya mugabo nagiye gusanga igihe dukoze ikintu gifatanye na character n'ingendo yacu mbi icyo societe nizo kwiga n'umunsi n'umwe ikitubabarira nico gituma ngandagomba kwumviriza character yawe ntuvuge ngo cyangwa umuntu ashavura hari ivyo uzokoreshwa n'ishavu bikazogura kurepara mu gihe kizoza nico gituma imbere kubwira Imana ngo iguhishure ikugaragaze uravyumva Imana iguhe vya bindi byose dusenga Imana ibanze ijambo ryayo irikoresha mu guhingura ingeso zacu ingendo zacu umuntu gasanga yo ahagaze ngaho binyibutsa umugore yabwiye yari umugore w'umukozi w'Imana habwira uwo mukozi w'Imana ati jewe numva twokwimuka tukaja kwibera kuri podium kuko kuri podium ari charismatique yuzuye igikumbyiro mugabo ashitse muhira
ni inzoka ikomorana. Bigera gute ngo ubuzima tubayeho nga ikintu cy'ukwereka rero maturité spirituelle igaragara muri the balance. Ubuzima buri équilibré, ubuzima buri équilibré naho ivyo mvuga ngaha babibona hajya hanze. Simvuge ngaho ubugwa neza hajya ndi gikoko, simvuge ngaho guca bugufi hajya nishima nibona, simvuge ngaho ibizaye no guhinduka hajya hanze ndi umunyavyaha wa mbere. A balanced life. Ivyo rero ukiri umwana ntavyaha agaciro. Ari umuhungu adraga abakobwa batanu icari, ivyo bintu uri kurakora umeneze ko nimbuto uri kuratera. Naho umukobwa uzovyara bazomudraga muri batanu bariko baradragwa. Kubabaza ubuzima bw'umuntu ntacyo bikubwiye, gusora ijambo rideturese ubuzima bw'umuntu ntacyo bikubwiye. Tubaze no gukompasa ngo wiyumvire mbere iri jambo ngiye kuvuga embabwiye. Ubuntu akuze amezura ikintu cyose. Hari ijambo umuntu avuga kavuga ati vy'ukuri arivuze nk'umwana. Cyo gutuma Paul nawe nyene yarakwenje aho hantu aravuga ati mumbabarire n'ubupfu bunciyemo. Haleluya. Ntidupfa kuvuga ivyo ari byo byose. Abadamu muri ngaha ntimukishura abagabo banyu uko ariko kose bivanye n'ivyo babakoreye. Bakora byiza bakora bibi ntimugapfe kuvuga ivyo ari byo byose. Hari ijambo ry'Imana ribabwira mwebwe specialement nk'abagore. Birivuga ngo uwo mugore birivuga ngo ivy'agaciro nivyo bimuranga. Iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge. Ijambo uvuze ni iby'ubwenge ryo gukrasa nk'umugore ari virtueuse. Hallelujah. Character. Isambere, our character characterizes us. Isambere, characterizes ziratukaracteriza. Cyane ziratudefiniza. Icumura ebabwiye abantu bazokuraba kuvyiri kuravuga. Abo n'abantu b'impumyi, n'abantu batazi umuntu aciye ubwenge azora bivyiri kurakora. Isambere, character yawe niyo iduha umwidondoro wawe. Hallelujah. Uvuga ivy'ubupfu bazokwita igipfu, uvuga ibinyoma bazokwita umubeje. Siko bimeze. Ugendera mu bidatunganye uravyumva uzoba umunyavyaha. Icyakabiri, abantu misosiyo baturabira mu maso ya karakteri. Nico gituma Yesu yavuze ikintu gikomeye avuga ngo ibikorwa vyanyu bibere abandi cyitegererezo. Yasimangiye ku bikorwa. Nuvuga gusa ngo ndi umunyu w'isi, ndi umuco w'isi. Ibikorwa vya ingeso zanyu abantu baziravye bavuga ko vy'ukuri ukijijwe. Gatatu, abakiri bato ntibaze yuko ivyo bazokwizigizwa mu buzima bwabo bikomeye bizoba bihagaze kuri kukungene bafashe umwanya wo gukora no gutunganya ibyana karaktere yabo. Ebabwire uyu munsi mu nzu y'Imana twara ahantu hari mieux placé, twari mieux placé ku buryo abakozi beza baha amakontra meza bari bakwiye kuza kubarumdira mu nzu y'Imana. Ubu hari amashira hamwe amwe si menshi mugabo ndasukora ama recommandation nkaye maze gusinya akavuga ngo bakakubaza ati duhe utuzane recommandation y'umu autorité spirituelle wawe, umurongozi wawe mu by'impwemu. Haro bese baje kuzinsaba najyari yo mererwa gutaha barakene kumenya ko ushingirwa intahe. Paul avuga ikintu gikomeye ngo erega mbega mukene ibindi vyete bindi ibihe mwebwe muri vyete vyacu. Babonye ingene umeze bati vy'ukuri uyu nuwo kwa Apostle Kevin SIBOMANA. Haro shavuga ati uwo kwa Apostle ameze gutya. Rafa pastor yavuze mu cyamara twe uwo kwa Apostle Kevin ntibamusohokana ngo nta contribute. Uwo kwa Apostle Kevin ni nyankamugaye. Nashobora kubwira umuntu ngo amujana cyangwa muri aturiha wewe ni utanze program hamucu uvuga ati none kutari yatugende tuve ngaha ari wo watanze program. Uwo kwa Apostle Kevin arambara kikwiza abo mubona batikwiza n'abaturiste ndabivuze. Abagwisha abandi mu vy'inyambaro ce sont des touristes muri Serge. Abo kwa Apostle Kevin
ahubwo niyo mvuze ivy'Imana baravuga ati go deeper daddy, injira indani. Haleluya. Abo kwa Apostle Kevin nta bikavyo bafise. Hari abantu bagira ibikavyo. Ubushize nayo bivuze cyambona ibinyamakuru vyo mu Rwanda nivyo biriko birabivuga. Umuntu ibikavyo. Ingohe zingana n'umushatsi wiwawe ziguruka mu muyaga ukaguma zisama. Ibikavyo. Uko Apostle Kevin ntiyambara ipasura igera hariho hose. Arasiko n'umwamikazi w'Imana ngaha muri nosi. Aba muze murabe nta mwamikazi yigera yambara impuzu iyo ariyo yose. Abamikazi igihe cyose bambara impuzu zishika hariya hasi. Biragoye ingene ubona amaguru y'umwamikazi. Umvirize, ndamaze kwa assista pana en présentiel nyene urumva nyene ama emission bahora bakora canke ama documentaire bahora bakora, even meme n'amafilme bahora bakina. Iyo ibwami mu bihugu bifise ubwami, iyo ibwami bagutumyeko n'ababandi bose bambara ubusa bamutumyeko ni Rihanna ni Beyonce aremerewe kwambara ivyo ashaka handi. Mugabo arinza agenda muri famille royale bagenda bambaye impuzu ikubura hasi, bagenda bafashe guki. Muzi impamvu mu by'ubwami biratandukanye mu bya demokrasi. Cyo gituma mu bwami hari ivyo badatorera. Mugabo muri demokrasi amategeko banze umumvirize bra 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 ariko mu by'ubwami birera birirabura. Afashwa sambana yicishwa amabuye apana ntibamubaza igituma yasambanye. Cya gatanu, ivyimviro vyacu ibikorwa vyacu nivyo tuvuga ibi sinabifata ku mwanya munini. Ivyo uvuga ivyo wiyumvira nkiri umwana niyumvira Gwana navuga Gwana nibwira Gwana ariko maze gukora mva mu vy'ubwana ningingo bwiza gufata. Burya ivyimviro vy'iwawe urashobora kugira kubikonditiona. Uruva Apostle kuri sanga vyaje igituma iyo vyiyumviro usanga biriko biraguflodinga ko vyuzura muri wewe nikora ko atabindi vyiyumviro bindi washize muri wewe. Ni uzuza ijambo ry'Imana mu muhemu yiwawe urabikoza zogira ivyiyumviro bihwanye n'iryo jambo ry'Imana ryuzuye muri wewe. Naye wiriwe ahantu bariko bavuga ibinyoma, wiriwe ahantu bariko bavuga ibishegu, wiriwe ahantu bariko bavuga ibijambo bipfuye, woreka gute kwiyumvira ibipfuye. Ni muri abantu mugendera susuma ahantu muba umwanya ivyo muri ko murumva kuko amaso yawe ni porte d'entrée, amatwi yawe ni porte d'entrée. Yinjiza mu vyiyumviro vyawe ibipfuye. Amaso yawe niyo waya discipline kutarabizana ivyo vyose. Amatwi yawe ka discipline kutuvizana ivyo vyose. Ivyiyumviro vyawe bizoba bizima. Ikindi ico uvuga umwana afise umwene avuga, ukuza afise umwene avuga. Hari abantu musi bamaze imyaka mbwa baracyavuga Gwana, baracidoga, baraciramanta, baracavuga nabi, umuntu akadoga no kuvuga undi muntu nabi. Number 6, abakira abana ntibagacira ivy'Imana ikira hagaciro. Ikizokwereka ko umuntu ari umwana nuko ivy'Imana bitesha agaciro. Ivy'Imana vyaka agaciro. Ivy'Imana birivuga ngo abafarisayo ngo bace ijambo ry'Imana ubushobozi. Ufite kwaka ijambo ry'Imana ubushobozi no kugira iki no kuritesha agaciro. Kurifata nkaho umengo na filosofi y'abantu. Kudakonsera kari ijambo ry'Imana. Imana yaremye byose. Niba agaciro ivy'Imana isanzwe iha agaciro. Ibi turabisanga muri Acte 10 verset 13 à 15. Muri Samuel wa mbere 13 kuva ku murongo 8 gushika ku murongo wa 14 aho tubona Sauli abonye Samuel yatevye acarengera kubimaza cyangwa kubishikanira Imana. Imana ibwira Samuel aho yarari etehe wa mwami wa muri kuraririra. Ni misi Samuel yaramaze ku ngoma kubera ko Samuel yamarikara mwingingira Imana. Haramubwira ati rabi ibyo ariko arakora. Maze Samuel amaze ivyo wakoze nibiki? Sauli aramwishura umwana. Aramwisura ati erega nabonye abantu biyonjoroye bantaye kandi nawe utaje muri yandagano abafiliste nabo bariko barakora korana kimashi nuko caniyumvira umwana caniyumvira
n'abafilisitiya bahava bamanuka ubunyene igirugari bantereka nanje ntaringinga uhoraho ngo ampangaze niko gupfa guhangara nosa ibimaze yose ibimaze we yari umwami hari umuhereza araje kuvyosa ariko abirengerako ntiyaha agaciro ivy'Imana isanzwe iha agaciro ikintu catumye Imana ikigira iki ikimudiskarifiya iravuga ati ndamukuyeka amaboko ubu ngoma ndondera undi kwereka ntigeze aha agaciro ivy'Imana iha agaciro ukuze aha agaciro ivy'Imana agaciro umwana yaka agaciro ivy'Imana iha agaciro icindwi gukorera Imana urazi ukiri umwana ntatahura ibijyanye no gukorera Imana kuko gukorera Imana gukorera abantu kimwe nakunda babwira natahura ibijyanye n'ivyo turiko turakora yibaza ko turi ndazi mu bindi bintu vy'inkinamico ariko ukuze arazi neza icyayi cyo gukorera Imana arazi neza kwitangira abandi Paul avuga ikintu gikomeye avuga ishengo ry'i Makedonia ngo abo babanze biha umwami wacu ariko natwe baratwiha n'abantu bari bacawiye ko igihe cyose basupporse igihe cyose basupportinze igihe cyose bashigikiye ministère apostolique ya Paul baba ariko barakorera Imana avuga natwe baratwihaye uyu mwanya bariko baradushigikira muri ko watwe gukora igitega muri ko murakorera Imana kandi Imana nayo izo basumbusha ibihitangabo kenshi mugari benshi batabizi umwana ntazi ibijanye byo gukorera Imana ko gukorera Imana ni gukorera abantu twegegwe imbere tunyarutse icumunani abakiri inzoya batarakura ntibazi gushira ivya mbere ubwa mbere guha priorite ivya mbere ibikwiriye ama priorite ubundi mu buzima hari ibintu bine hari ibiri très urgent hari ibiri urgent hari ibiri moyennement urgent hari n'ibitari urgent hari n'ibitari nécessaire bibaye bitanu ukuze arazi gushira ibintu ku munzana akabati iki niki gitangura kuraba filme no gusoma ijambo ry'Imana niki gitangura kuraba kane no kuraba ubutumwa bwiza kuri YouTube niki gitangura kuza muri anniversaire no kuza mu gikorane niki gitangura kurara muri soirée no kurara muri ve niki gitangura putting order in your things shiraho urutonde mu bintu byawe wubahisha uhoraho ibintu vyawe bona umushuzo w'ivyeze vyawe ku murongo w'icumi niyo ibigega vyawe bizokuzura vyongerekane kandi amacu yawe azosesekara imitobe wubahishe uhoraho mbabwire si bijanye no gutanga ubwa mbere na mbere ni bijanye no kubahisha uhoraho eske muri ko muravyumva imbere yuko utanga imbere y'ikintu cy'ibijyana atari gutanga nubanza wiyumvire ibijyanye no kubahisha uhoraho nimba ntazi nubahishije uhoraho ivyo yampaye mbaye umwizigirwa mu vyo yampaye mwubahishe uhoraho ivyanyu byose icanyuma simvuga gose ndavuga buke buke amen umwana ofete ngoma ndabafashe gutahura kiro kintu dugiriza ijwi gatoya umuntu wese akura afata ingingo yo gukura ashiraho mu buzima bwiwe structure imupermeta gukura kuko ikintu cyose kitagira structure ico kintu nkuko kidahari structure ndiko ndavuga n'urutonde rugizwe n'ingingo ngenerwa kama principe ukora ikintu cyose wubakira ko ikintu cyose kugira ngo ushobore kugira kucugezeko nta numwe yigeze akura atashizeho structure imupermeta gukura meme n'ishenge bidashizeho system iri permeta gukura ntibikunda kiyo shenge ishobora gukura iyo turiko turabwira umushuzo dutanga w'imisi 3 chaque mois dusenga twisonzesha ni structure du permeta ni system idu permeta n'utahura yisonzesha arafata akisonzesha akiro truva ariko arakora kimupermeta gukura ikirya azokorekera taburi gituma reka ragikora nta kuntu na kumwe ushobora gukura mu buzima bw'iwawe ata system ufise yukungene ukura mu buzima bw'iwawe hari abantu umaze no kugenda umunsi we uri organize ntashaka kubwira ati umunsi wanjye utunganijwe gutya
uzokwizerwa gute mu bintu bikomeye udashobora gutegura porogaramu n'imiburi buri yindwi umenya ati uyu munsi nzoba uyu munsi nzoba ndiko nkora iki. ni nk'umuntu afashe imodoka mwatazi yigiye. umuntu bigenda gute abakijijwe mugabo naba ufise muri we discipline cyangwa urutonde akorera ko imisozi y'amarika yakurikiza rumpembeta gukora mu buryo bw'impwemu. umunsi wose ugahera udasomye bibiliya, umunsi wose ugahera ataza mu ry'Imana wumvise, umunsi wose ugahera utarose n'iminota basi 5 yo kubura imbere y'Imana ati Mana ndagushimiye ubuzima uyu munsi wampaye. ivyo vyose udashobora kuvyubahiriza mu buzima bw'iwawe you cannot grow. ntushobora gukura, uzokwa muri imfunya, uzokwa muri hahandi. arakarona natanze iyo umuntu ariko arakura akura gradually. ntushobora gukura muze murameme n'umwana wiro tuva mu mwanya ni mutoya gutya mugabo harakantu kaza kariyongerako. umunsi umwe binyibukije umunayigeriya w'umugenzi twari kumwe igihe kimwe, hanyuma atubwira ukungene bigeze kumuha invitation anaja kurongora ishengero mugabo atarasanzwe ari ryerekana arongora. nk'ubu noca mfata nka Pastor Lopez nkamumita nkamujana ahandi hantu kuja kurongora eglise. hama abantu ko iyo eglise ari isanzwe ihari aho hantu podium yaho tufatire ni podium yaho yaba iraba gutya abakozi b'Imana bicaye hariya ishengero ringaho. ahageze aravuga ati none kwereka podium umuntu ahagarara araba hariya mu bakozi b'Imana kwereka umuntu atohagarara araba hariya basi abakozi b'Imana ko mu bari bakeya akabaraba mu nyuma cyangwa indazi mugabo umuntu akabaraba muri no direction. hanyuma baramubwira ati umviriza ibi niko bimeze heza imyaka 15 wowe ni uje urinde wogira ngo bihindure. mugakure ko yatahuye ko changement cyangwa ibiza gutuma impinduka iba n'utuntu duto. ikintu yagiye akora murabe kano kantu. umunsi wa mbere yazaregeza ko akantu gatoya akagira uyu munsi akavuga murabe kantu nagize umunsi ukurikira cyangwa mu gukurikira akagira we nuko murabona urabona kame mu ntaki meze gutya biratawe nta numwe ariko ariranda konti kintu kimwe bukebuke yiro tubasigaye ameze gutya nta numwe yigeza bicikanda kubera ko abantu benshi ari gihe bati no mbwira ibintu gira ngaca bigase bihinduka rimwe oya no gukura ntibigenda gutya gukura bigenda bukebuke kare ni wahora usenga ubu ratanguye gusenga kare ni wahora usoma ijambo ry'Imana cyangwa usoma ijambo ry'Imana kare ni wahora ufata umwanya uravyumva guhimbaza Imana wenyene biratanguye kuba kare ni wahora usoma ibitabo by'andi bakozi Imana uratanguye kubisoma kare ni wahora ufata umwanya wo kugira ibikorane bibiri uratanguye kubikora kare ni wahora uravyumva wisondesha uratanguye kubikora kare ni wahora ujana abandi mu ivuga butumwa uratanguye wirutuba usigaye uri umuntu w'umukambwe usigaye uri umuntu yakome kubereka bigenda graduellement. Hallelujah. Ini example natanze. Shira par exemple umunsi wo kwisondesha mu ndwe. Fasting time a week. Uvuga ati basi jewe ubu ndisondesha kuva ntiwahora wisondesha. Ubu muri 2024 mu isomene nzoha nisondesha kuva 18h gushika 6h du matin. Uhere ngaho. hama ubundi ikindi gihe uti ubu nawe reka ngire ubundi sonja kuva 18h gushika midi ugenda bukebuke ubundi muza toke ubu ndagira 18h gushika 18h genda bukebuke sinahora soma ijambo ry'Imana nimi muri nzo nasoma verse imwe vyuze bibiri birarane ngaho kana abantu usoma ucwasuri bukebuke umwanya wo gusenga gusoma ibitabo personal reach out ubwacu uyu munsi ngomba ngende kameme harabonigeze kwigisha kuvuga ubutumwa hama ndababwira ntumvirize genda mugira ama stage mugati none stage baradutwenga twatangura kugigimiza gutangura kumva mugabo mwacara bitora ati jega apotre asikintu nashenkora ati yashengera ngira ubutumwa umuboyi wacu ati none tumuhemba yo kuboka kantu nkwenga ati ndagenda namugira ko pratique namugira buryo
ati nsubira umuyaya nsubira kuba muhira ati nahereye kuba muhira ndumva ko birakunda ikindi garaza turajana mu ivuga butumwa genda mu bitaro nubwo utazovuga byinshi uraba umuntu umwe ati jewe numvise no gusengera no kuri Imana gukomeza kandi gwe kwihangana Yesu ashoboye kugukiza ntucike intege ntiwidodombe numva ntiwumve wiyanse ntiwumve igizwe reka ndagusengera umusengere ibi bizogukuza apana kurinda ko program ishengero twese tugenda kuri hospital militaire tugenda kuri clinique tugenda kuri pension no nawe nugende wewe wenyene ubwabo ugende ufashe umuntu kugize ikiwawe ufata isorori wari kurya uwo munsi saa sita uyitware uyishe n'imiburi umuntu umwe Imana izo kurongora aho hantu tuzo kwibaza ibitangaza bizokorekera aho hantu si ivyo gusa ugira ama retraite muramumva ubundi yo nabwira ama program mba ndiko ndakora ni kugira ngo abana nyakuri bigane ije tuko turakora vyiza ama retraite gira retraite bigenda gute ngo umaze imyaka n'imyaka Apostle je urumva sindonka uno yigirira gendura musaba waruguru iwanyu ubwatsi nzomara iminsi ibiri mbwa muri iyo minsi ibiri ngiye gusenga hari imisozi myinshi ugenda ku musozi wirigweyo umedite utware Bibiliya usome indirimbo uririmbe ugisha ubw'Imana gira retraite ubishoboye gikore hama ikindi networking with others hama rero giranira ubusaba n'abandi sangira n'abandi sharing my experience nimusangira ibyo mucamo shingiranira intahe umvise abandi ngene basenga basi ibibazo iyo ubajije ibibazo vyiza ucaboneza ko uwo muntu abashaka kuronka ama resultat meza cyangwa abashaka kugira ubuzima buri qualitatif basa abandi basi ibibazo ivyo umva abandi bakora bikore namanibuka ko icyatumye nimba umuntu yisonzesha cyane ni ahantu nakuriye warasha kubaza umuntu atewe bite ko wone ufungura umuze toye ndi muri jeune uri kusengereka amavuta budukeneye amavuta uca wisonzesha ivyo ni twakuze tuzi ego none uko wisonzesha imisi ngahe 3 tanje kazoshengira 4 twafa guheza amashuri ujya mwanyene muri secondaire duheza ibibazo igesomene ya detam umuntu yaheza ikibazo cyanyuma yamaze gutangura amasengesho hari gahura tuvuri mu bantu bose bisonzesha ari wowe nyine tisonzesheje bati yo ndabaye umunyamubiri je nyene nawe gashobora kugenda bitunganye Imana ibahezagire mugene mukora ibyo tuko turabigisha muzora bizo muzima bwanyu mahagure ku maguru yanyu dusenge daguse ku maguru yaje ushiganza cyane ku mitima yanyu mumfashe dusubiremo iri sengesho tumwami Yesu cyane gose mwami Yesu ndagushimiye kunkunda kunyitwararika kandi kungirira neza igihe cyose urajwe ishinga nuko ndakumenya birushirije igihe cyose nta kindi wifuza ku buzima bwanje atari ukomba mu byo wanteguriye kera ntarabaho ariko kudakura mu buryo bw'impwemu birambere igitsitaza kimbuza guhamvya ivyo wageneye ubuzima bwanje ndumvise ibyo sabwa gukora hari binsinda hari ibyo sanga waranshoboje ariko ndifuza ku buzima bwanje bubaho igihe cyose buguhimbara shoboza mpinduke shoboza ntera intambuko yo kuva mu bitagira ikimazi shike mu bitunganye gose mu izina rya Yesu Kristo ngirira neza mbumuro representa wawe mu muryango wanje mu kibano canje mu gihugu canje mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze ndizeye nakekeranya ku buzima bwanje budashobora kuguma uko bwari buri mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahezagire mujana umugisha w'Imana.